bw'Imana yacu ndavye ingene muzinduka mukaza mukaririmba mutamba. Ubu nibwo buzima, numva ubuzima bwo mu mpemu, ubwo nibwo buzima, ayo niyo mahoro, uwo niwo munezero Emmanuel yariko aratwigisha, yariko aratubwira. Amen, amen. Kunezererwa mu ngoro y'Imana suko hatari ivyikwega inyuma yacu. Oyaye, ivyo bizoguma biri inyuma ariko ntibize bigere bituja imbere. Amen, amen. Haleluya. Kuko iyo turiko turaja aho twimirije, uwo twakiriye, uwo twizeye. Amen, amen, amen. Haleluya. Nuwibihe bidashira. Sinzi ikintu novuga, sinzi aho nohera. Mbega waje muri rishengero urubaka ibaze. Amen, amen. Yaje ngaha muri rishengero atarubaka, ari umusore. Hari havuye uwundi murongozi yubatse, aravuga ati mwantaye mu gahinga. Yohana caraboneka ati je ndagiye mu gahinga. Amen, amen, amen. Umugabo twubaha cyane kandi n'ubu tucubaha, aratubwira ati jewe nimumpindurire kabisa. Turamuhindurira ati mbega ninde yoje hariya? Turabura n'umwe, ariko umwe acavuga ati je hariya n'umwe. Ndumva umuhamagaro hajya ahantu. Amen, amen. Irega nta mihana iri hirya no hino. Oya, hari mu bugaragwa, ariko rabo no munsi abagore abakobwa atabo baraboneka, abagabo amen, amen, buzuye ivyizigiro. Haleluya. Yarabasomeye ijambo, bararyakira, bararirya, bararinoganza, none huzuye ivyizigiro. Ubwo nibwo buzima shengero ry'Imana. Amen. Ndimba ningaha nanje nifuza kubakomeza kugira ngo mushishikare mukomere. Nipfuza ijambo ryo kubakomeza ko ari ryo nogarukana. Reka dusome ijambo. Mu majambo yose tuja kuvuga, urabaze uyu muntu ariko ngaha imbere avuga amajambo menshi, ariko irinda agomba ko mutazogibagirwa. Amen. Aho tuzohurira hose canke nawe aho uzobugeze hose, mu bizoba biguteye canke umerewe neza umerewe nabi, iri jambo ryo mu Bikorinto igice cya gatanu, mu Tesalonike igice cya 5, uze wame ugibuka ligukomeze. Tesalonike igice cya 5 umurongo wa 20. Tesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 22. Ni jambo ritoya cyane mugabo rizokugirira ikimazi kugeza mubonanye na Yesu. Haleluya. Abizigira kubonana na Yesu ufatira ijambo. Amen. Ndaja kuvuga byinshi, arikiri ntirije kubura mu bugingo bwawe urifate. Hariho abantu ngaho babaza umurongo bazi botangura kurondera hirya no hino bakabura. Ndakwinginze uzohora ufata uyu murongo, uwumenye mu mutwe, uwumenye mu mutima, uwumenye mu bikorwa. Havuga ngo mwirinde icyitwa ikibi cyose. Umurango aho ndahejeje. Tesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 22. Havuga ngo mwirinde icyitwa ikibi cyose. Amen. Hari inyuma hari wafashe uyu murongo, ahaguruka uvuge. Hasubiye gusoma wari yadugije. Byanditse he? Aho. Amen. Amen. Muranyemereye ko mufashe, muranyemereye ko muzocirinda. Kwirinda ni iki? Kwirinda ni iki? Ninde yumva iyo dusobanura icyo ari cyo kwirinda? Kwirinda, munakirinda ati ndirinze. Nta muntu n'umwe azi kwirinda icyo ari cyo. Ko nzi mwigishijwe cyane. Kwirinda. Ninde azi ijambo kwirinda? Navuga hugeza ntacu. Haguruka uvuge kwirinda icyo ngicyo yimvirako. Amen. Icyo ni kimwe ngo kwirinda icyo gutandukanya n'Imana. Icyo ni inyishu nziza. Undi kwirinda. Mwumva mu kwirinda mwumva mwiki?
tubaze bwana mukuru, tangura twumve mwigisha. Mwari mwigisha ngahajya muri kaminuza ngira aradufitiye inyishu nziza. Haguruka twumve. Andre tanaenda gukumbuye cyane. Amen. Amen. Kwirinda uko mu Gifaransa bavuga ngo gardez-vous, ni kwizigama. Kujya bitavuga ngo mwizigamire, ni maintenir mu mana. Ni kwizigama wewe ubwawe, uzigama ubugingo bwawe, ihembwe umushahara n'umubiri. Abivuze mu buryo bwo muri kaminuza ntitubitaho. Yashizemwe filozofi ndende. Nagira utubwira amajambo arashe nshaka ubu turiko turabivuga, nawe ugume wiyumvira, mbega nzokwirinda gute, nzokwirinda iki, bizogenda gute, kwirinda niki. Ninde dufashe muri rimvyi mwiza. Amen. Akoresha ijambo ryo kuba kure y'ikintu cyose cyogomba konona ubuzima, kandi avuze neza. Amen. Wewe nawe uciye uvuga guhunga, ariko ntibavuze kwirinda, uko no guhunga. Ariko nivyo, hariho ibintu bisaba ko duhunga, ariko kwirinda pastor wacu mukuru atubwira ibyo ari byo. Amen. Hallelujah. Amen. Turi kumwe. Kwirinda, uramenya ko nkuko abivuze haba hari ikintu kibi kigomba kukwasosiya, kigomba ko mufatanya naco. Haba hari nk'ububeshi kanaka bugomba ngo bujemwo, haba hari ubukozi bw'ikibi kanaka, haba hari ikintu we wumva ko umutima wawe utakwemerera. Erega turafise imitima ivuga, turafise muhemu w'Imana atubamwo avuga. Amen. Akakubwira ati ibi iye sivyi wawe, mugabo utereka ndamwiyame, reka ndamutuke ntazosubire n'akarorero. Wewe kubera kwirinda kuvuga ati ayo majambo je ntayo nokoresha. Imana igufasha ukibandaniriza aho bawirinze. Icyaha kikaza, hari wabivuze hagati mu ariko baravuga icyaha ukakibona ibi ijambo ry'Imana ntibishingira intahe, ntavyo nkoze, aho bugize nte uba wirinze. Bibiri bivuga ngo mwirinde icitwa ikibi cyose aho cyozanana hose. Erega hari bibi byo tugirira inyungu, mwari mubizi, bakazana ibintu by'ibibi, wowe ukabibona ko mumenga birimwe inyungu, mugabo ukabona ko bitavuye ku Mana. Turi kumwe mu miryango, murabizi, wewe ugaca preferati oya, ibi jewe simfatanya navyo kuko jewe narahisemwo kuba muri uru ruhande. Amen. Hallelujah. Iyo uri kuririnda ikibi cyose, je ndamaze gukora ikibi, mugabo ntacyo mvuga, ntimundabe cyane. Nkagenda gusenga, ndiko ndasenga, hajya ndiko ndaduga ngomba nje mu mpemu, Satani agacaza tewe wibagiwe, yo gaca nsubira nkamanuka ngatangura bushasha. Ariko maze kwihana, haleluya, Satani akaza ati wibagiwe, narayibwiye Yesu, toka katika jina la Yesu. Amen. Aha mu rugendo nivyo, hariho amabuye, hariho ibisinde, hariho ivumbi, byose byo tugurukirako. Amen. Ariko ntitube muri ivyo. Amen. Hallelujah. Tugerageze twirinde. Bibiri ivuga ngo mu ruhande rwawe nimba bishoboka, mu ruhande rwawe urondera amahoro n'abantu bangahe bose. Amen. Twirinde icitwa ikibi cyose, niho ubugingo bwacu buzomererwa neza, niho kuririmba kwacu, niho kuvuga ko turi abakristo muri MK bizogira agaciro. Amen. Hallelujah. Hari umuntu yagiye kubwira abantu ubutumwa, aravuga ubutumwa, haca haduko aboneka uwo yakoreye ikibi, aravuga ati iryo juru niyo warijamwo, Imana nzoba ndayicaye ku bitugu. Kubera iki? Kubera atashoboye kwirinda. Nimba hari umuntu mwagiraniye nabi, mushikire amenye ko vyaheze.
wowe urashobora kwinyegeza uti nanihanye no ntiwihana ku Mana. wakoreye ikintu umuntu wihana ku muntu ukihana no ku Mana. Amen. kugira ngo ujya mutima ujya muntu nawe ugirente ubohore. Amen. twirinde icitwa ikibi cyose. niho uyu munezero mbona aha hantu. Haleluya. uzoshishikara uduga. niho uyu munezero tubona aha hantu n'abandi bazoshishikara bawukurikira. Pastor yavuze ngo mwaraguye. niho icyo gihe muzoshishikara mwagura, kuko muzoba muri ko muravuga ubutumwa biciye hehe mu nyifato yanyu. niyo mwashishikara kwirinda ikibi cyose. Amen. Haleluya. umuntu akuravye ntashobora kumenya icyo wakoze. wambaye agakostime ho ukaba wambaye agashati kagoroye, ubugoroye nyene, ariko muri wewe canke mu kibano canke abakuzi barashobora kumenya bati hajya naho yambaye neza. ujya yambariye ku kibi cinshi, abambariye ku kibi cinshi. Haleluya. ntabarimwo. Amen, amen, amen. Haleluya. mwambarire ku kugororoka kwishi kubera kwirinda icitwa ikibi cyose. Amen. nagomba tujya mu majambo Yakobo yavuze. Yakobo yahanura abakristo, agahanura abakristo imibano yabo n'abantu bo hanze. nagomba rero tuvuge ku majambo yavuze. nta majambo menshi nja kuvuga, ariko icyo mpagaze ko cyane nuko twirinda icitwa ikibi cyose. naho mwotahana iryo gusa mukarigendera mukarikora. Amina. abo mu bana bogira amahoro, abababona bobigirako. Ndega murabizi, erega biragoye. mwari muzi abatugerageza ntibari kure, ni ibintu biba muri twebwe. abatugerageza ntibari kure, ni abana n'abashinga ntaye n'abapfasoni. Amen. ariko wewe niyo wabakarorero, ukirinda, ukishura ikibi cyiza, ukishura kuvuga nabi ukavuga neza. Amena. Haleluya. Bibiri ivuga ngo uzobikwegerako ngo kandi bizopfuka ibyaha byawe byinshi. Amen, amen. Haleluya. murabizi kuvuga biroroshe, kumva biroroshe, gukora. Amen. ijambo ry'Imana rigomba ko dukora. nturabe ngo mfise imyaka iyi, nturabe ngo ndacyari muto, nturabe ngo ndashaje. abasaza, ahandi umusaza ubundi mu gukubita 60. Amen. ngeragezwa nk'uwa 20 kweli. Haleluya. bisobanura ko amageragezwa ntaraba ngo urashaje, ntaraba ngo uracyari muto. tukiri muri ubu bugingo turacyari hehe? turacyari mu ntambara. ntahi ntambara izoshira, naha amahoro azohora, kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. kw'irembo, 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 uwari kw'irembo nuko araje. Yesu araje kandi ageze kw'irembo, maze mw'isi yagizwe sha, niho azocika iwacu, koda dapfa gukuye gupfa ata mubabaro. kw'irembo, 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 uwari kw'irembo nuko araje. Yesu araje kandi
ze kw'irembo. Twame tugwana kandi tunesha, tugwana intambara nziza, tugwana intambara y'ukwizera. Amena. Ntitugwana intambara y'ibipfunsi, ntitugwana intambara y'amasase, ntitugwana intambara z'ibitutsi. Oyaye, twebwe tugwana intambara zo kwihangana, tugwana intambara zo kuba akarorero. Hewe, gutukana biroroshe, kwiba biroroshe, kwiyandagaza, kwivumbagaza, byose biroroshe, ariko ikigoye no kwirinda. Haleluya. Twame twirinda icitwa ikibi cyose. Amen, amen. Paulo, Yakobo bamwe bavuga ko yari mwene nyina wa Yesu, yanditse iki gitabo. Tujya mu gice cya 5 turaba amajambo mu yanyuma yavuze, ariko arahanura ishengero, impanuro yo kwihangana. Yabahaye impanuro yo kugira nte, yo kwihangana. Nukuri muri beza, murashoboye, murafise inkomezi, ariko mubwirizwa kwihangana, kuko hariho ibibagerageza, hariho ibibarondera, hariho ibiri inyuma yanyu, ariko mubwirizwa kwihangana. Tutaraja ngaha, mumbabarire gatoya, duhere hajya mu Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 3 havuga ngo, kandi si ibyo byonyene, ariko tunezeregwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana. Ngo kandi si ibyo byonyene, ariko kandi tunezeregwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana. 4 ngo kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Urumva, iyo umuntu yihangana aronka ikindi kintu, aronka kudatsindwa no kugeragezwa. Nuvuga nibimugerageza ntibimutsinda iyo umuntu yihangana. Haleluya. Kandi nta numwe adafise ibimugerageza, ariko uvyihanganiye uronka kudatsindwa nibikugerageza. Haleluya. Nukuri hari ikintu muriko murakira, kandi birashoboka ko aya majambo maze kuyigako, ariko tangura urabe, mbega warayakurikije, mbega hari icyo yakumariye. Nimba hari icyo yakumariye, saba intahe, uzushinga intahe, kuko ibi nivyo bidushoboza kugenda. Gomba ube umutama, urageragezwa. Gomba ube umupfasoni mwiza gute, urageragezwa. Gomba ube ufise inkomezi zimeze gute, urageragezwa. Ariko iyo wihanganiye ibikugerageza, ngo bituma uronka kudatsindwa. Ngo kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Umurongo wa 5 ngo uko kwizigira ni gutetereza. Haleluya. Uko kwizigira, uko kwihangana ni kugira nte, ni gutetereza. Amen. Utangure wibaze, mbega nibiki bihora bikugerageza, mbega nibiki bigomba ko wihanganira. Ibyo jewe nkeneye kwihanganira, kumbure si byo wowe ukeneye kwihanganira. Umwe wese arafise amatake yiwe y'uburyo butandukanye, ariko ngo niyo wavyihanganira. Haleluya. Nguko kwihangana ngo ndikugira nte, ntigutetereza. Murazi cyari cyo gutetegwa, hariho gutetegwa. Gutetegwa, urashaka gutetegwa ubunyene, nk'ubu impuzu zomva ko imbere yanyu notetegwa, ariko mu nyuma nozambara, no mu nyuma mukavyibagirwa, sivyo? Ariko hariho gutetegwa kw'ibihe bidashira. Hey, niyo wihangana ntuzotetegwa ibihe bidashira. Oyaye, kumbure umuntu yashaka kugira bibaza ngo yakuridikirije, yaguteye isoni, nivyo akanya gato, nivyo muri ubu bugingo. Bibiri bivuga ngo mwene abo mugire nte, mubaharire. Kuki? Kuko ntibazi ico bakora. Kuki? Ntibazi ico muri cyo. Je narabonye Imana nukuri, narabonye Imana, ndavye ingene Imana yadugije abantu muri iri shengero, ntarabaho bageze uko n'ukuboko kw'Imana. Manu dushireko narakubonye Imana, abantu umuntu ari hajyazi narakubonye Imana, nagashireko.
narakubonye mana, narakubonye mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye mana. Mana, 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 narabonye ukuboko kwawe, narakubonye mana. Abantu mumaze kubona Imana, abantu mumaze kubona Imana ihindura ibintu, ndabasabye muduze ukuboko. Imana wihanganye, uru rugendo ukagwihanganira, urabona ibihambaye vy'Imana, urabona Imana ihindura ibintu, ibintu bitagira inzira, ukabona Imana iriko iraca inzira. Abantu bagira ngo bagomba bapfe, ukabona bari hejuru, kuko Imana ari Imana. Ndabinginze ntihagire ikintu kikunyiganyiza, ntihagire ikintu gituma witandukanya n'abandi. Hariho abantu bitandukanya n'abandi ngo bamvuze, barakakuvuga. Nturi umuntu ahubwo ibyo mvuga ko yobibura. Abantu bavuze umwami wacu Yesu bakamuvuga, wewe bokurekera iki? Oya nawe banza wirabe n'ukuri. Haleluya. Ntihagire ikintu kidutandukanya n'Imana. Baminisema bakuvuze, abakuru b'ibihugu baravugwa, abayaya baravugwa, nta muntu n'umwe atavugwa. Ntihagire ikintu kizokunyiganza ngo wanke umuntu ngo yakuvuze. Amen. Abantu kubera umugwanizi barapfa ubusa, ngo yambwiye ngo hinge nusa. None aho hari umuntu adafise ukwasa. Ibintu maze kubona muri iyi hasi sazi y'ubusa. Abantu bagapfa ico, abantu bakava ku Mana ngo umuntu yavuze akantu nkako. Abantu bakimuka n'ishengero ngo hajya ahantu ujya umuntu asengera ngo sinzosubira, ngo ndagiye. Ugiye he? Ujanye iki? Ujanye kibi? Kuko ntiwihanganye, ntiwamweretse ko muruta, ngo umgumu mukunda. Ivyo nivyo twigishwa. Yakobo yigisha abantu kwihangana. Muba abantu mwihangana. Iyo umuntu yihangana n'ukuri umunezero wawe ntahuja, kuko umutima wawe nta kibi na kimwe uri kurakwagiriza. Erega ikintu kibabaje n'umupolisi dufise mu mutima, uwo aruta abandi bapolisi bose. Amen. Ukubwira kuri mwiza mugabo mu mutima wawe uzi kutari mwiza. Ugira wocu ba mwiza, ucugenda rero ati yo babizi ha harico mutazi. Nuvuga ko amagogwa yawe uri kurayagendana. Ndabinginze duhinduke gose. Haleluya. Tuba bahindutse gose, ariko cyane cyane tubikorere no guhindura abandi, kuko turi ntumwa mu gishingo cha Kristo. Amen. Kristo nta kintu na kimwe camwagira. Amen. Sivyo? Nimba turi mu gishingo cha Kristo, Kristo atakosa moya ari kuhana, nta na rimwe. Amen. Twebwe natwe bidushikiye tukagira agakosa ntitukaryamemwo. Amen. Dusome ibyo Yakobo yavuze ajya mu gice cya 5. Aha ijambo dukuyemwo nuko kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Hari ibitaraba twizigiye bihambaye, ariko ivyo byose byazananywe no kwihangana. Naho wogira amarushwa, ayo marushwa asa yabaje kukwica. Amarushwa murayazi, ingorane, ibibazo. Amen. Ivyo ngo bitera kugira nti kwihangana. Kwihangana navyo bigatera iki? Kudatsindwa no kugeragezwa. Kudatsindwa no kugerageza bigatera iki? Ivyizigiro. Ivyo vyizigiro navyo ngo ntibigirane, ntibitetereza. Amen, amen. None ni giki cyo dukanga?
nimba amarushwa tutakiyatinya, nimba amarushwa tuzanira ivyiza, n'amarushwa yoshikira umugororotsi sayabaje kumwica, oya nayabaje kumutegura. Amen. Nukuri wambaye umubiri biroroshe kugira icyo ukenye, kugira icyo ubuze, kugira icyo ugomba ntukironke. Erega ngaha mwisi ndishobora kuronka ivyo tugomba vyose. Hariho abakijijwe kugira ngo baronke ivyo bagomba vyose. Muri hehe? Nagomba ndabahebuze navyo muzoronka, ariko hari ico muzoronka. Haleluya. Hariho ico tuzoronka, hariho ikironka bihanganye. Haleluya. Hariho ikironka bagumije ibanga. Amena. Ico nico ndakwipfurije. Numbwira ngo angabire ivyuzuye isi yose, mpombe ico kibiki wabihanganye. Numbwira nti prefeye kugenda navura, kugenda umuntu yavura murabibona, ariko nzi ndonke kijya kintu aha kwisi. Nukuri nama ndabivuga no ngaha narabivuze, si wacu. Ariko abantu ntibiga ngo bamenye, abantu ntibiga ngo bamenye. Ahira ishengero ryose urabona ko mungana gutya, nta numwe agifise bayinakuru babiri n'abasekuru babiri. Uki bafise naduze ihe ni mura ndabira ibara ryaraguye, nta numwe akibafise. Usigaranye batatu, usigaranye batatu, usigaranye peut-être inakuru n'abazi na sekuru babiri. Ibi nibiki? Ibi vyose byari bikwiye kuduha ingufu. Amen, amen. Usigaranye babiri kameme, nimwihangane babiri bariho. Nta usigaranye basekuru babiri. Pastor na wewe usenga cyane. Ibi ndiko ndabizanira iki? Ndamaze kubivuga, nama ndabivuga kugira ngo nkebura abantu. Abahambaye, hariho abahambaye batakiriho, bari bakwiye kubaho kuko bari bafise ivyo batunga bikongera bikabatunga, ariko ntibakiriho. Baragiye atari uko bacumuye, ariko kubera ko ngaha kw'isi atari iwacu, si wacu. Amen, amen. Hewe nimba wumva udukomeza ufise ntituguhende, mwebashe muraraba neza. Nukuri si wacu, si wacu, si wacu, si wacu. Amen. Nagoma sabe abatagifise base nabanyina baduze ukuboko, abatagifise base nabanyina. Oya si bose, oya. Ari aba bafise. Ni mutu babiri baba bamaze kubura babiri. Utagira se ntagire na nyina. Ni muturabe kutungana. Abatuvyaye, abaduhaye inkomezi, kumbure badusikiye n'agatongo kabo, ntibakiriho. Muriko muravyumva? Ntihagire ikintu kiduhenda, ntihagire ikintu kiduhenda, ntihagire ikintu kiduhenda, ntihagire ikintu kiguhenda. Cyo mva mega novuga byinshi. Niseme. Urumva ariyo nk'abantu tungana muri ino myaka bakiri bato bahora bagenda barazungagiza ibisusu. Ubu byaraheze. Abantu nk'abatwebwe twahora tugenda turasimba, twaba sportife, ubu tugenda turacumbagira. Hari wavuze ngo ubu ngo dusigaye tugenda turatamba rege. Kubera iki abantu b'Imana? Kubera iki aha kw'isi si wacu? Tuba abantu twihangana. Yesu wewe yarashaka ko abantu bihangana. Yaravuze n'ibintu n'ubu sindabisobanukirwa, nzobibaza Pastor Rene. Yavuze ngo umuntu niyagukubita ikofe ngo umuhindukirize n'ahandi ngo kubita.
uriko uravyumva? Kubera rero agomba ko twihangana tukongera tukihangana, kuko aha kw'isi ataco twazanye kandi ataco tuzohavana. Uko niko kuri. Amen. Yesu abakomeze cyane. Igitabo cya Yakobo igice cya 5 turaje kurondera n'abandi bantu bihanganye ariko amaherezo yabo yabaye meza kandi abameza. Amen. Kubera iki? Kubera ko bihanganye. Natwe twihanganye amaherezo aba meza akongera akaba meza. Amen. Yakobo yatanze impanuro yo kwihangana. Amen. Atanga impanuro yo kwihangana, avuga ngo ku gice ku murongo w'indwi avuga ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Mwumvise bantu muriko murafata imigambi yo kwihangana, ni gushika ryari? Mu mwaka uza yashaka kuza none munsi ntimugire ubwoba kuko nta munsi nta tariki yatanze, mugabo ataragaruka. Amena. Duhamagarirwa kwihangana. Aca aravuga n'ikindi kintu, aravuga ngo he umurimyi arorera ivyimburwa vyiza vy'imirima abirindira yihanganye gushitsa aho bizoronkera imvura y'agatasi niyo urushana. Iyo umurimyi arindiriye iyo mvura y'agatasi niyo urushana, mbega iyo mvura niyo barayabitsa ahantu? Oya, ntabazi kwizogwa, ntabazi kwitazogwa, mugabo ararima arakora. Amen. Hari naho idahorigwa ariko abayagize nte aba yakoze. Haguye dukeya akarya utwo dukeya tukamushikana kundi mwaka. Amen. Kubera iki? Yaragize ukwizera, arihangana arakora. Natwe twihangane dukore turindiriye aho umwami Yesu azozira. Ariko mana yanje abantu barabesha gushitsa, bakaza ngaha baje kubaka. Uyu mugore uzomukunda ryari? Ngo gushika Yesu agarutse. Uyu mugabo nawe gushika Yesu agarutse. Ngo canke urupfu rudutandukanije. Urupfu rutaraza kubera ko ijambo ryo kwihangana ritaba muri bo, ukaja wumva bariko barakubitana ibipfunsi, ukaja wumva bariko barasaba kuvana, ukasaba none ko bavuze ngo Yesu agarutse. Yagarutse ko yavuze ngo kugeza bapfuye bapfuye. Ababeshi gusa. Imana idufashe. Amen. Kandi baca baza pastor nukunu sengere habaye iki? Wa mugore yananiye. Yakunaniye Yesu ataragaruka. Yagize iki? Uvyumvirije ukumva n'ibintu byo kwihanganira. Wa mugore yaza yananiye, abana bananiye, bagize iki? Bagize ivy'abana ariko mu sengere bananiye. Ihangane. Shima Imana mu bintu byose. Amen. Ureke kubeshera abandi. Kandi kenshi abaza kuvuga ngo bananiye bumvirije neza nibo babananiranye. Mugabo kubera aribo baje ubwa mbere ukabura iyo ubaca niyo baje. Amen. Hallelujah. Twihangane gushika ryari? Gushika Yesu agarutse. Amen. Nukuri abariko barihangana, abamye bihangana, iminsi irahera ibintu bigahinduka. Umubajije uti bimeze gute? Ngo nari nihenze. Wari wihenze kubera utari wihanganye. Amen. Yesu abashobotse. Mbega nigiki gihora kikunanira kwihanganira? Amen. Hariho umugabo umwe, uwo mugabo yari karagira mariage. Baramubaza bati mbega uyu mugore
uzomwihanganira gushika ryari? Uzomwihanganira gushika Yesu agarutse? Aho bishura ngo yego canke oya. Uwo mugabo aravuga ati jewe uyu mugore niyatarima sizomwihanganira. Pastor ati none ibintu ndabigire gute? Bati wewe madamu uyu mugabo ati jewe nzomwihanganira gushika Yesu agarutse. None ari mwebwe umugabo avuze ati niyatarima sinzomwihanganira. Mwari kumucira uruhe ko muri abantu bakuza hari ishengero ry'abanyabwenge gusa? Ega turabizi. Dr. bari kumucira uruhe. Dr. w'umudamu. Yavuze ngo niyatarima sinzomwihanganira. Ariko arabaza umushinga ntati mvugiye. Amen. Nukuri kwa rubanza rugoye. Ariko umupasiteri yaciye abaza uwo mudamu ati none madamu kuko urumva ruguru batungwa no kurima. None uzorima? Ati jewe nzorima no kuri mbere nzure n'ifuku. Bacha baraseza. Ariko uwo mugabo yari yarumvise ko uwo mugore atarima. Nico gituma yabivuze. Haciye imyaka wa mugore aranka kurima. Uwo mugabo nawe yari umwarimu w'ishengero, ndabazi n'abantu bahantu mu Rushemeza. Mu nyuma wa mugabo aragenda abwira pasiteri ati pasiteri wa mugore sinavuze ko niyatarima ntazomwihanganira. Ntarima. Pasiteri aragenda abwira wa mugore ati rima. Rima ubuzima bubandanye. Haleluya. Twihangana ubuzima bubandanye. Amen. Wa mugore kubera bitamubamwo yavuze ati nzorima ariko ntiyarimye. Wa mugabo bahavuye bahukana. None bagabo uwo mugabo yaracumuye. Hemwe garukirizaho ni muri abacamanza. Umucamanza numwe. Ariko mu maso y'abantu uwo mugabo ntiyacumuye. Ariko mu maso y'Imana ni Imana ntavyo tuzi. Amen. Kuko yari yarabisavye, yari yarabivuze, uwundi yaramuhemukiye. Ariko dusomye ijambo ry'Imana naryo rivuga ngo ababahemukira mu bahariri mugirene. Nta uzi ngene byagenze tuzobimenya niyo twashikayo. Amen. Haleluya. Mushitse muragomba mu bibaze ndabarekuriye. Amen. Ariko cyane cyane turabivye wacu. Amen. Mbega mu bugingo bwawe bimeze gute? Uri umuntu yihangana. Uno munsi ubisaba Imana. Sinahora nihanganira uwumbwiye nabi. Mana, sinahora nihanganira umuntu nakoreye iciza akagomba kunyereka ko atacomaze. Utwo nitwo tuntu dukabura abantu. Porututwo ni dutoya. Ufise muri wewe arututu jambo. Ufise muri wewe arutucafu bwose. Ufise muri wewe sinzi ico no bivugako. Ariko turafise Imana ikomeye. Amen. Yo dushoboza kwihanganira abandi vyoroshe. Yakobo arabandanya avuga 8 nuko namwe mwihangane nawe wihangane ureme mu mutima kuko ukuza k'umwami kuri hafi. Urashobora ngo kuza k'umwami aho babivugiye ko ataza. Urashobora kwibaza gutyo. Mugabo wewe wagitevye. Wewe uragendasha. Kandi umaze kugenda nta handi ho kwihana hariho. Arashobora kuza tukiri bazima. Arashobora kuza tuja twaragiye. Amen. Ariko twihangane kugeza umwami wacu agarutse. Ijambo ritwibukije ngo ukuza kwiwe kuri hafi. Urabizi urindiriye umuntu umurindiriye uvyizeye icyo ukora uguma mutegurira uguma witegura. Amen. Amen. Haleluya.
kugira ngo asange atagasembwa ufise. Amena, haleluya. Ngo murindire ngo kukuza k'umwami. 9, ntimwidodomberanire bene data kugira ngo ntimutsindwe n'urubanza. Umucamanza ahagaze ku rugi. Ntimwidodomberanire bene data hagati yanyu, ntimwidodomberanire. Abaririmbyi murakunda kwidodomberanira, simvuze abo ngaha, mvuze abahandi. Ariko uwo muco mubi ntuzubafate. Mwishengera abamenyeranye barakunda kwidodomberanira, aba bana barakunda kwidodomberanira. Ariko ijambo ry'Imana ritwibukije ngo ntimwidodomberanire, ngo kugira ngo ntimugirene, ntimutsindwe n'urubanza. Ku murongo w'9, ntimwidodomberanire bene data kugira ngo ntimutsindwe n'urubanza. Umucamanza ahagaze ku rugi. Ngo abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icyitegererezo bene data cyo kugira nte, cyo kubabazwa no kwihangana. Nibaza ko muri mwebwe atawuruta abatuzaniye iby'agakiza, intumwa. Ariko avuze ngo abavugishijwe mu izina ry'umwami. Murabizi ngene bababajwe, abitwa ba Yeremiya murabazi, bose ba Paulo bande bose baciye mu mageragezwa. Ariko ngo ntimwidodomberanire kubera irigeragezwa, kubera iki niki. Oya, nitwidodomberanire. Amen. Mbega hari umaze kwidodombera uwundi? Atarababeshi muramaze kwidodomba mwese. Presque murambabarira. Ari abandi avyigitsure kandi numva ndatsinzwe. Ntawovuga ngo bose, ariko la majority. Abamaze kwidodomba tuduze. Nawe pastor wewe nurimo. Amen. Mu rugendo hari ibintu bitugora, ariko désormais Imana iratubujije nitwidodomberanire. Hari umucamanza. Umuntu niyo yakugirira akantu uramusengera, utware babiri, bibaye ngombwa utware na pastori kugira ngo muba amahoro. Bibiri bivuga ngo birenzaho aza bari umunyamahanga. Ntawe uri ngaho kugira ngo atugerageze. Muntu uri ngaho kugira ngo tugerageze, turakwiyamye. Ntawe uri ngaho kugira ngo agerageze mugenzi, ariko turi ngaho kugira ngo dusunikane. Bibiri bivuga ngo kuvyicubahiro umwe wese agirente ashira imbere mugenzi we. Amena, kugira ngo umunezero wacu wamugizente wame wuzuye. Amen. Yesu abahezagire cyane, kuko ndabona ko muriko muravyumva. Bibiri bivuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka. Haleluya. Tugira inzara n'inyota vyo kugororoka, tubucafu tupiriye mbali, utuntu duto twahora tudukwega. Bibiri bivuga ngo iyo widodombye nta nagashatsi uhindura. Ariko bivuze ngo ntimwidodomberanire kubera izi yuko hagati yacu bishobora gushika. Noneho iratubujije. Amen. Baca batubwira bati abavugishwa batanguye, abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icyitegererezo bene data cyo kubabazwa. Murazi ngene bababajwe, ariko no kwihangana. 11 ngo habihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise kwihangana kwa Yobu, mwabonye ivyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Abamutuka, abamuhama, niwe yabasengeye kugira ngo bagire amahoro. Abo batubere icyitegererezo. Amen. Ngomba kurangiza, ariko
nagomba ndababaze wa murango twatanguriye ko nababwiye ko ibintu byose twovyibagirwa, ariko ujya murongo sinkeneye ko wibagirwa, kandi sinkeneye ko ufata mu mutwe, nkeneye ko ushira mu ngiro. Amen. Hari inyuma hari uwibuka, hariya kuri ranje y'inyuma yonyene, ranje y'inyuma yonyene, uwibuka duza urutoke avuge ujya murongo. Ranje y'inyuma hari mudamu wa rouge awibuka. Amen. Byanditse he? Kuko niba bivuga bazokubaza. Wagerageje n'ukuri 65%. Hari bavuze ati uyu mwarimu wotanze make. Nuwakubariye? Urabona turi mu rusengero. Aciye yicarira nuwamwibukije. Amen, amen. Imana imuhezagire, yirinze kwirwa arabesha, aca yicarira. Ubaye mukuru. Nawakubariye? Amen, amen. Nihenze. Imana imbabarire. Amen, amen. Hallelujah. Uwo murongo tuwufate nk'uko ujya mu mukozi w'Imana yawufashe. Tuze twirinde kwidodomba, twirinde gushira abandi hasi, turondere icyoshira abandi imbere, turondere icyoshira ijambo ry'Imana imbere, tuzokwimbura. Amen. Nari gutanga ubundi burorero, ariko ubundi burorero kumurengera ndabutanga hanyuma. Tugiye kurangiriza ngaha, ariko nitworangiza tudasenze. Ikintu kimwe gusa nicyo kitugira abagororotse, guca bugufi imbere y'Imana. Mana handatsinzwe, bijya bavuze hariho ibinsinda. Amen. Hariho byinshi Imana ibashima, ariko Imana ntigomba kubagaya ku kintu na kimwe. Amen. Imana iragomba kugushima muri byose. Guhera ubunyene uguruta Imana sinahora nirinda. Sinzi ibintu biriko biranzamwo. Hariho n'abatukana ngo abantu bashesha amazi. Bashesha amazi. Ahubwo uti yugare gusa uja wageretse ko nibindi. Uja widodomvye amazi. Sinzi ibihora bituma widodomba. Sinzi ibihora bituma ubu bwiza tukubona ko butabandanya. Ariko no munsi ufate ingingo nziza, uhaguruke aho uzoba wicaye. Wewe wavyiyumviriye, ntihagire uhaguruka atiyumviriye, ntacyo vyomara. Ubanze ugire inventaire, uharuru uti nukuri murantsindwa, haragomba kunyaga ubwiza bwanje, haragomba kunyaga igitsibo canje, erega urahaza hagomba kunyaga igitsibo cawe. Uharure uharabe kugira ngo Imana izishishikare ikuduza. Nukuri narabonye Imana iduza bihanganye. Imana umurongozi yavuze ngo yatwibukije ngo nkunda bankunda. Abantu bihanganiye mu Mana, abantu bihanganye abo ntibatetegwa. Narabonye ibintu bihinduka, narabonye abantu bavugwa. Uno munsi abantu biruka kubasaba imbabazi kuko Imana yabanye nabo, kuko bihanganye. Tugiye gusenga Imana. Uwumva ko hari ikintu afashe umugamba atiki ndagikuyemwo, nikizombuza ubwiza bwanje, ngiye kwihangana, kuko uko kwihangana kudatetereza, sinkeneye kuzotetegwa. Ijambo ry'Imana riragoye. Ngo hari bazovuga ngo je naririmba hanaha, ngo je nari umukozi wawe, je narasenga, je naratanze ibigira 10, ijambo rizomubwira ngo toka sikujui. Iryo jambo rirababaje, usindakuzi. Cyawe yimvira uje imbere ya Pastor Eme gusa, tuvuga umuntu mutoya, ukaza ukijewe je ndirimba ngahajya muri MK ndatanga nibigira 10, agacakubwira ati rero nari mfise ikibazo Pastor nago musengere, agacakubwira ngo sindakuzi. Muri ko muranyumva? Muri mwebwe ninde yogaruka? Ninde yogaruka ngaha adoze ukuboko? Mwabaririmbye Pastor ngurya akubwira ati sindakuzi. Portana umuntu nkamwe, ari naho ibyo mwaba mukora yo bari vyakora. Ariko Imana yera
yoyo atakosa ifise, ikubwiye ngo sindakuzi, nibimaramare by'ibihe bidashira. Ugomba ko dusenga Imana rero haguruke. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana, narakubonye, narakubonye, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana. Bizobera, bizombera, nicaranye na Yesu, bizombera, bizombera, bizokubera, kwicarana n'umwami bizobera, 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 twicaranye na Yesu, bizobera, oh, bizobera. Wiyumvire wicaranye na Yesu, niyo wihanganira bya bindi byose, muzokwicarana na Yesu. Bizobera, twicaranye na Yesu, bizobera, 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 twicaranye n'umwami, bizobera, 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 twicaranye na Yesu, bizobera, 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 wicaranye n'umwami, bizobera, 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 twicaranye na Yesu, bizobera, 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 twicaranye na Yesu, bizobera, 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 twicaranye na Yesu, bizobera. Ngiye gusenga Imana yawe, Imana yacu. Turi mu rugendo, twisuzumye dusanga hari aho twatsitaye, twisuzumye dusanga hari aho twavuze nabi, kandi turi abakozi bawe Mana. Aba ishengero ryawe nyene imbabazi rirahagurutse, rihagurutse ngo ryozwe nawe, ryoge kandi mu maraso yawe. Tuba abareprezanta bawe nyakuri Papa. Twarabaye abareprezanta bagira fraude, twarabaye abareprezanta bakorera amaso, ariko uyu munsi uri hejuru, uyu munsi tutigeze kubona. Ishengero ryawe turahagaze kugira ngo tuba abambasaderi b'ijuru, tuba abambasaderi babikwiriye, abambasaderi babibereye, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umwe wese Mana mu rwego rwiwe. Hari uwabwiye umugabo nabi, hari uwabwiye umugore nabi, hari uwabwiye umwana nabi, hari umwana atumviye ababyeyi, hari abakozi bidodomberaniye. Kuri uyu munsi uri hejuru nyene imbabazi, ishengero ryawe turasavye imbabazi Papa. Ubabarira umwe wese Mana, wari umunyeshuri, ari umukozi wa leta, ari umukozi yikorera utwiwe Mana, aho twakoze bitagushimisha, wowe nturaba nk'abantu. Kumbura abantu baradushimye, ariko wowe ntiwadushima. Dusanze ibyo atakimazi bifise, tugomba gushimwa nawe Mana. Hezagira ubwoko bwawe Mana. Iyo umuntu umubohoye aca buwidegemvya, reka tugende twidegemvya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen.